Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Josiane Muzaneza. Kaze mfite namwe bagenzi ba RPA muri ano makuru agizwe hanini n'izi ngingo zikurikira. Ikoraniro kaminuza y'umugambwe CNDD FZD ritekanijwe mu mpera za 2023 ryo barigamije guhindura zimwe mu ndongozi z'uwo mugambwe uri ku butegetsi. Ikindi kizohinduka ngo akaba ari amategeko ngenderwa ko y'uwo mugambwe muraza kubikurikira muri ano makuru. Ikigwana gesa cyatangiye kugurisha ku banyagihugu mwimbu w'ibigori cababikiye. Ico gikorwa kikaba caranzwe n'utunenge tutari duke na cyane mu ntara ya Rutana aho RPA yashoboye gushika. Muri ano makuru turaza no kubandanya tubashikiriza ingorane ziri mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu biturutse kwikana ry'igitoro riguma gisubiriza n'andi ni mukanya sase. Ndabaramutse ndabahe n'ikaze mwidonito. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere kuri no nkuru y'umutekano aho ingabo z'u Burundi zifadikanije n'ingabo za Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo zateye kuri uyu wa gatandatu genekerezo rya 2026 Munyonyo ibirindiro vy'ingabo za FNL zirongowe na Aloise Nzabampema. Intambara zabereye mu misozi miremire hejuru y'igisagara ca Uvira muri Kivu y'ubumanuko nkuko tubisoma ku rubuga rwa Radio Kapi ikorera muri ico gihugu. Mark Elongo avugira ingabo za Kongo muri Kivu y'ubumanuko aremeza ayo makuru akavuga ko ivyo bitero vyatumye abanywanyi ba FNL bagera kuri 40 bahasiga ubuzima, abasigaye nabo ngo barashwiragira mu mashamba ivyamirirwa kure n'uwo muhari. Izidoro Nibizi ahagarariye umuhari FNL avuga nyabona ko bivunye bimwe bikomeye abari babateye bakanabakuramwo abatari bake. Tumukurikire. Twagomba kubamenyesha yuko intambara zimaze iminsi zibera ahitwa Naombe Bicaka zatanguye itariki 20 z'ukwicenda hanyuma zisubira itariki 31 z'ukwicumi hanyuma rero zazimaze iminsi ziba itariki 25 na 26 zamaze iminsi ibiri zihera ku wa gatandatu donko ku wa gatanu heze no ku wa gatandatu barabuze ibintu byabo abansi. Itariki 20 z'ukwicenda honyene twashoboye gufata Kalashnikov zi15 dufata Tokareve zitatu inkoho zibiri zitwa RPG 7 zitera abarundi FDN na FARDC. Uwo munsi hapfuye abashika 20. Itariki 31 z'ukwicumi twashoboye gufata mitrailleuse Tokareve imwe dufata Kalashnikov ndwi dufata lance grenade imwe n'amabombe yazo 32 dufata na radio Motorola. Ico gihe hapfuye abashika 15 ku mwasi. Itariki 25 z'uku kwezi ku gatanu heze twebwe twenyene mu FNL yari haruriye ibiziga birenga 25 by'aba FARDC na ntuzena na FDN abagwaniye n'ibindi rero bashoboye gutwara. Ico gihe hafashwe inkoho 23 harimwo mitrailleuse zibiri azoka Tokarev na RPDG 7 zibiri na Kalashnikov 18 na bombe zitandatu za RPDG na mabwate 5 y'amasasu impuzu zitari nkeya. Hapfuye ku mansi abarenga 30 harimo na majoro n'intunze. Iyo zina twarisanze mu telefone yiwe ndetse no mu rwandiko yarwa mu mufuko. Hanyuma hafatwa na deuxième classe Ntakarutimana Izayi nimero matricule 82 kabiri na deuxième classe Ndoyisaba Augustin nimero matricule 88 amajana 676. Izo nimero baraziverifia. Hagati aho rero Nairobi muri Kenya kuri uno wa mbere hakoraniye inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko mu biganiro bigira gatatu aho bigira hamwe uko Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo yoronka amahoro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari nawe arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko muri kino gihe akaba mu ijambo yiwe yabwiye abanyekongo kwama bazirikana ko igihugu cabo ari bo bonyene bazocubaka. President Evariste Ndayishimiye yanabagiriye inama yo kuganira bavugana ukuri ibihanze igihugu cabo atanumwe basize inyuma. Kurikira Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Travailler en ayant l'esprit que personne d'autre ne viendra bâtir la paix chez vous en RDC.
mukore mufise kumuzirikanya ko atawundi muntu n'umwe azoza kubaka amahoro mu gihugu cyanyu ca Kongo. Mukore muzi neza ko irya shetani bateranya ngo mumarane aho gusangira ubutunzi Imana yabahaye nk'abavukanyi atashitazokora kugira ibazanira ibisiga biza kubasahura. Ngomba ndabacira akagani, mwiyumvira abana babiri bananiwe kugabura umucungwe, bimaze kubananira basaba undi mwana aza kubafasha, ariko nawe akeneye kurya kuri ako gacungwe. Mumusavye ko abagaburira ako gacungwe, ariko mudashaka ko nawe afata akagapande jaheza agakora, afuma gakanya kagasesekarira hasi kigasigara kikamvugwa. Ils appellent quelqu'un d'autre, mais lui aussi qui voudrait en prendre une partie. Vous le demandez de partager cette orange et vous ne voulez pas qu'il la mange. Ce qu'il va faire, Nico gituma mwebwe abakongomani nagomba kubanura ngo bwanyu nyene muronderere hamwe umuti w'igihugu cyanyu. Ntihagire n'umwe musiga inyuma, hakagira uwo musiga inyuma niwe nyene azogaruka akababera intambamyi muri kazoza. Nico gituma ndabasavye kuvugana ukuri ingorane zanyu zose, kandi mugire ko mwebwe nyene muzitorera umuti. Mwigire ku bindi bihugu byatoye umuti w'ibibazo bari bafise bisa n'ivyanyu. Mukore vyose murondera ko muzoraga abana banyu igihugu kirimo amahoro. Natwe nk'akarere tuzobashigikira mu bishoboka byose kugira igihugu cyanyu kironka amahoro. À la prochaine génération. En tant que région, nous sommes prêts à fournir tout le soutien nécessaire pour rétablir la paix et la sécurité en RDC. Tukivuga ibijanye n'umutekano muri indwi twari dusozereye abantu bane ni uruganda rwa RPA rwamenye ko bishwe mu ntara zine zitandukanye, abagandaguye abo bantu akaba nimbonera kure hamwe n'abasirikare. Inkuru ya Rivisi niyo mwongere. Umutama yitwa Deo Bibonimana yarishwe akubiswa amahiri n'imbonera kure ku mutumba Rubuka muri zone Kiyenzi muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura kuwa gatandatu heze. Izo mbonera kure zamutegereye yapfuye gusenga, ico yahowe nticigeze kimenyekana. Nayo mu ntara ya Kirundo uwitwa Nyandwi Batazira Kamba y'ingwe yarishwe arashwe n'abasirikare aho bita Mwiyanza muri komine Busoni kuwa gatandatu heze, akaba yarapakiye amakara ku ikinga yarafise. Nyandwi yavuga ku mutumba Kinyinya ya zone Gikuyo muri komine n'intara ya Kirundo. Kuwa kabiri uheze umukenyezi yitwa Orestine Misago Batazira Faida yarishwe n'umugabo wiwe ku mutumba Mutambara muri komine n'intara ya Rumonge, ico yahowe nticigeze kimenyekana. Uwo mugabo yitwa Kabushemeye asanzwe ariwe arongoye imbonakure ku mutumba Mutambara, muri kino gihe ari mu minwe y'igipolisi. Uwanyu mu ruganda rwa RPA bashoboye kumenya n'uwo mu ntara ya Karuzi yitwa Prosperi yicwa shumiswe imbuga itanimbonera kure yitwa Ernest ku mutumba Kiyange muri komine Shombo kuwa mbere uheze. Prosuperi yari yagiye kumwishuza amafaranga 2,000 yari amufitiye. Iyo mbonera kure Ernest ngo subwa mbere cumita abanyagihugu ikoresheje imbuga ita akubwa makuru ava muri komine Shombo. Ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD rirategekanijwe kwigenekerezo rya 29 umwaka wa 2023. Ayo namakuru yemezwa n'isoko rya RPA ryegereye cyane uwo mugambwe. Iryo soko rikanamenyesha kandi ko ibizokwigirwa muri iyo nama ari subirizwa gicegera cy'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe na Karutimana Joseph hamwe no guhinyanyura amategeko amwamwe agenga uwo mugambwe. Ni nkuru tubaza Ines Gakiza. Haraheze igihe hanugwanugwa ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD ryo barigamije guhindura inzego z'uwo mugambwe. Ivyo mbere bikaba byatanguye kuvugwa inyuma yaho Evariste Ndayishimiye abogoreje mu mabanga uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alangiyome Bunyoni n'abandi bategetsi batari bake bo muri CNDD-FDD. Havugwa ko hoba hari icuka kibi hagati y'abo bategetsi. Amakuru yo kwizera RPA yahawe n'abegereye umugambwe CNDD-FDD atumenyesha yuko by'ukuri hari ikoraniro kaminuza ridasanzwe ritegekanijwe kwigenekezo rya 29 umwaka wa 2023. Ariko rero ayo makuru amenyesha ko atabijanye no guhindura inzego bitegekanijwe, ahubwo ngo hazoba hategekanijwe gusubiriza uwahoze ari cegera c'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Uwo nawe ni Joseph Ntakarutimana aheruka kugenwa mu mabanga y'ubushinga amateka mu nama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EALA hari kwigenekerezo rya 14 Nyakanga uyu mwaka.
mwaka. Ayo makuru kandi atumenyesha ko hashobora kuzoba n'ihinyanyurwa y'amategeko amwe agenga umugambwe CNDD-FDD. Ayo makuru rero aranabeshuza imaze iminsi bivugwa yuko hari icuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo, yuko ari no muri iyo ntumbero umukuru w'igihugu yoba ashaka guhindura uwarongoye umugambwe CNDD-FDD. Ayo makuru asozera yemeza yuko Reverien Ndikuriyo ariwe azoguma aramutswa umugambwe CNDD-FDD kandi ko muri kino gihe ashobora no kuba ahagaze neza muri uwo mugambwe. Ines Gakiza mu bijanye n'intwari bereye naho ngo ntivyumvikane ingene abanyagihugu batozwa amafaranga yitirirwa gufasha abasirikare bari muri Kongo kandi ico gihugu arico cabwirizwa kubafata mu mugongo mu gikorwa barimo ku butaka bwaco. Uyo no mwihwezo wa Leonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu kubwo umunyepolitike guha uburenganzira urwaruka rw'imbonera kure ngo abe arigo rutoza ku gahato izo ntererano vyerekana ko ari ubusuma burenze urugero kandi bushigikiwe na leta. Leonce Ngendakumana: iyo ngeso yo gutoza amafaranga ku nguvu abanyagihugu bigoriwe bikeneye yaramaze kuba ingendo ku mugambwe CNDD-FDD kubushika ku butegetsi. Twamye tubona amafaranga atozwa mu mpande zose z'igihugu, mugabo ntitumenye irengero ryayo. Yatozwa cyane cyane na gwagwaruka bita imbonerakure. Yo abantu bose barabizi. Sinibaza yuko ayo mafaranga ariko aratozwa mu ntara ya Bubanza cyane muri komine Gihanga, burya n'ahandi ngira ngo zaci bitoki wotoza neza yosanga biriyo. Sinibaza ko ari amafaranga yo gufasha abasirikare b'abarundi boba bagiye muri Kongo nako kuko baragiye birazwi ku mpamvu zikurikira. Impamvu ya mbere, ntangwano iri ngaha mu Burundi yotuma amafaranga atozwa no gushikira intambara. Igihugu c'u Burundi abakirongoye ntibarigera batubwira yuko hoba harabashaka kudutera canke baduteye. Baratubwira ku gihugu cyaterwa. Ubwa gatatu, abasirikare bacu b'abarundi bagiye gufasha muri Kongo babisabwe n'ico gihugu ca Kongo. Nibo rero bategerezwa barongo ico gihugu ca Kongo no bategerezwa gufata mu mugongo abo basirikare bagiye kubafasha kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cabo, kanatsinda afise n'uburyo butari buke kudusunda no kudusunja urate amatungo bafise. Hari abandi bagiye mu rwego rw'igihugu muri aka karere ka Afrika cyo bita Communauté Est Africaine. Abo nabo bateza gushigikirwa nabo babarungitse, bagashigikirwa na Union Africaine, bagashigikirwa na ONU eka na Union Européenne, nayo nyirashobora gufasha kabashigikira. Abarundi rero tuzo kubashigikira. Nico gituma dusavye umukuru w'igihugu na leta rongoye, dusavye n'amashinga amateka na nkinguza amateka, dusavye ubutungane barongo ubutungane, dusavye abajejwe intwaro uhaguruka bakihaniza abo bantu bariko batoza amafaranga kw'izina rya leta y'u Burundi cyangwa kw'izina ry'umugambwe CNDD-FDD ngo nako zo gufasha abasirikare muri Kongo. Ico gihe ni cyagera ko hatozwa amafaranga yo kuza gushigikira abasirikare bari muri Kongo, umugambo uzotegurwa na leta, ushikirize n'amashinga amateka iserukira abanyagihugu, ushikirize n'abandi barundi bose twese usigurwe, tumenye igituma tutegerezwa gutanga amahera mu gifaransa bita effort de guerre, tumenye igituma tuteza kuyatanga tuyatangira ikindi gihugu, nako natwe dukeye. Yatozwa amafaranga yo gufasha nk'amashuri, ukuntu mbona amashuri akeye, yatozwa amafaranga yo gufasha ibitaro, ukuntu usanga mu bitaro yabuze ibintu byinshi byo kumvikana. Nayo onye bariko barayatoza uko nababandi ni mwene babandi bamenyereye gutunga n'ingoga kugira batabiri yakuye. Tukamenya ko ayo mahera ariko aratoza atangwa agiye koko gukora ico gikorwa cyo gushigikira abasirikare bari muri Kongo, kandi badusiguriye n'ingene turinda kuza kubafasha kugarukana abanyekongo, kubafasha kugarukana amahoro n'umutekano, tukabana amahera yacu. Ibintu bishoboka. Ibiciro biri muri iki gihugu byabaye umurengera, ubushomeri n'umurengera, none baza bagereka ko ibintu irondera amafaranga ateye bafise gute ibyo kunda. Nkuko nababwiye mu ntango zano makuru icuruzwa ry'umwimbu w'ibigori w'ikigwana gesa cyatunganijwe mu makomine yose y'u Burundi byaranzwe mu tunenge twinshi muri komine n'intara ya Rutana. Muri utwo tunenge hakaba hari n'ikimenyane cyakoreshejwe muri ico gikorwa. Eros Divin Remesha. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Rutana bamenyesha ko mu gihe ariko haracuruzwa intete z'ibigori mu isekeza ryatanguje uno munsi mu gihugu cyose n'ikigo Anagesa ngo hibonekeje umusunikano bagwanira kuronka icyabazindukanye. Uno munyagihugu avuga ko ari bake muri bo bashoboye kuronka ibigori bikeya kuko ahakora ikimenyane. Ubuje kuva saa 2:40 zo mu gatondo mvuye yo 14 nta n'ikiro kimwe naronse.
bafashe barabigabanganya nyene ngirabonye polisi batora bari nyene bishikira hari indani bagatora duka abanyagihugu barose ibigori babaye bake cane karakajagari baravye bariko bararonswa ivyo bigori abo banyagihugu bamenyesha kandi ko babona ko iryo sekeza ryatangujwe atamukirizanye ku bibazo basanzwe bafise abaye umugondano mwinshi abapolisi bariko barigitayo abantu bamutamakazi yakomeretse mu maso kubera akajagari nyene ivyo ariko barabitanga neza kabisa mugabo ahanini abapolisi niho bariko barabitwara kandi turazi ko badafite imiryango myinshi imiryango ngaha mu Rutana abadandaza rero bipanze bapanze abantu baje kubibatorera kugira bazoce babishira kw'isoko babidandaze 2,200 nk'uko bisanzwe bigurwa ariko babitanga kimenyane kabisa naho biruko umunyamabanga yamaho mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Dodiko Prosper yari yamenyesheje ko muri iryo sekeza ari abanyagihugu bonyene bemerewe kugura ivyo bigori hari kwa 25 munyonyo uheze mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru aho yanashimangiye ko abadandaza bo bazohabwa intete z'ibigori mu nyuma mu ruganda rwa RPA twamagaye kuri telefone nta intera Eric aramutswa komine ya Rutana kugira agire icyo avuga ku myidogo y'abanyagihugu ariko ntiyatwitavye Ilus Divan aremisha mu nkora ibereye nyine abanyamitahe bakuru mu bitaro Kira Hospital barashira habona inyuruzwa ry'ubutunzi bw'ivyo bitaro biriko bikorwa na leta y'u Burundi mu Rwandiko baherutse gusohora kwigenekerezo rya 2026 y'uku kwezi turimwo abanyamitahe minini muri ivyo bitaro basaba leta ya Gitega guhagarika ubwo bunyonyezi ndetse bakanashigwa mu nzego zirongoye ivyo bitaro umushinga manza Gustave Niyonzima akurikiranira hafi bijanye n'ingorane ziri mu itunganywa ry'ivyo bitaro yagize icabivugako ku tariki 26 z'ukwezi kwa 11 mu bihumbi 2022 abanyamitahe kizigenza bita les actionnaires majoritaires Dr Jean David Piro asanzwe ari president wa conseil d'administration na Augustin Bazahica asanzwe serukira abanyamitahe bigenga barandikiye umukuru w'igihugu bamubwira ubunyonyezi n'ubusuma buriko buraba mu bitaro Kira Hospital bugakogwa n'ico novuga nti direction yifata kibanza rero muri iryo kete baravuga ibintu byinshi cyo byo kwita surfacturation y'ama approvisionnement menshi cyo two kwita détournement des fonds ku bintu bijanye n'ichantier yari kirakogwa ngo bongere ko ibitaro Kira ahantu hobera ama urgence bakavuga ingene harama hera asohoka ico bita sortie d'offre adasiguwe inexpliqué ku bijanye no gukoresha ivyuma no kwita les appareils technologiques biomédicaux vy'amascanere baba bise ko vyapfuye bitapfuye bakerekana umwimbo ngene wagabanutse bakerekana ukuntu mu madirection yose atabwira n'umwete bukiriho rero ivyo vyose bakerekana n'ingene ishira hamwe soka burisanzwe rifise n'umutaha ariko no kwita minoritaire byanse gutanga icegeranyo ca audit cakozwe ku mahera angana miliyoni 108 y'amarundi bakanka kuyiha inspection generale de l'État ikanabandi babifitiye ubuhabasha kubera raporo d'audit yo muri Octobre 2022 iza yerekana ko imbere yuko Christophe Sahaba afatwa yari asanzwe yirongoye byari bimeze neza vyose hari gestion financière irisene atangorane yariho bakerekana n'abanyamitahe ngene bakurikirana rero ivyo vyose nivyo vyatumye bitura umukuru w'igihugu kugira abactionnaire majoritaire aribo abanyamitahe kizigenza bigenga les privés basubira kuja mu vyerekeye itunganywa ry'ibikorwa vyakira la gestion financière na direction bayisubiremwo nabo bajemwo kugira iryo bara n'ubwo busuma n'ubunyonyezi buriko buraba buhagarara rero bakitura kandi bavuga ko na inspection generale de l'État yo bigiramwo uruhari kazi kabiraba kuko amazi yarenze inkombe ibintu nk'ivyo biriko bikorwa haciye amezi 8 bihagiye urukonga amazi iminyamitahe y'abaprive umukenyezi n'ikirumara n'inkingi y'umuryango umukenyezi ni waramurugo agatunganya iby'urugo agafasha mu bikorwa by'iterambere uno munsi wiheze ucuriye maze umusongana araraye uri n'imana kugwa ngo kwamvuna binaca n'ikizije emwe naraje ngo mbone ariko papa munyana we urazi ko ntarakira inyongo nari nazindutse ijoro gutegura utwunge murira wa mukozi wacu urazi ko ari mu bitaro agwaye nja mu murima kubagara twaduharage nda nasoroma nihutira kurondera utwishi kufungura nari nasanzaye no kuri wa mugabo
iryo banga naryo nari gushobora nari guhava ndakugwa mu ntoki. Umviriza wa mugore je ndi umugabo wawe ndakubwiye ko mfise umutunga n'itegeko utegerezwa kucunka ubwo nyene wavyumvise ivyo vy'uburuhe kutamera neza tuzotwe no kwibwirana n'izo nkeneye sinakuzanye kugira ndakore mu maso. Gutegeka umukenyezi mwubakanye kurangura amabanga y'abubatse ku nguvu bidaciye mu mwumvikano namwe mu mabi menshi akorerwa abakenyezi mu ngo. Ikena ry'ibitoro cyane cyane byo mu bwoko bwa essence ririko riraba akananira abahinga mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura amastation nka yose yishiramwe Interpetrol amaze ukwezi kurenga yarugaye. Amakuru dufise avuga ko ubu uruhusha rwo kukirangura rwahawe ishiramwe Prestige. Hagati aho ku mastation imodoka zimwe essence ziguma zitonze atacizere cyo gushikirwa. Ni nkuru ya Eric Niyonzima. Kuva umukuru w'igihugu Barison Ndayishimiye yatanze icyizere ko ikibazo c'ikena ry'igitoro yacifatiye mu minwe hari mu kwezi kw'icenda agahengwe kabonetse n'ikarengeje amayinga abiri ubu akaba haheze ukwezi kurenga ikena ry'igitoro cane cane cyo mu bwoko bwa essence ryasubiriye kuba nk'iryo mu mezi ahitiye aho usanga imirongo miremire y'amamodoka atonze ku mastation atani icizere kaza gushikirwa kuva mu mpera z'ukwezi kw'icumi amastation yose ya Interpetrol yarugaye bamwe mu bahora baronka igitoro bakoresheje ico bita bon babwiwe n'abakozi ba Interpetrol k'akazi kabo gasa n'akahagaze. Amakuru RPA ironka avuga ko ishiramwe Prestige ariryo ryahawe uruhusha rwo kukirangura. Iruhande yaryo hari n'ishiramwe rya leta Regideso. Bamwe mu banyagihugu batunze amamodoka baremeza ko hari agahembwe ku bijanye n'igitoro ca mazutu. Irikena ry'igitoro ca essence risa n'irisiga ubwenge kuko muri Regideso bemeza ko gihari ariko nikiboneke. Mu kwezi kwa gatanu leta yaradugije ibiciro vy'igitoro. Ico gihe essence yavuye ku mafaranga 2,700 ija ku 3,250. Mazutu iva ku mafaranga 2,650 ija ku mafaranga 3,450. Aho mukuru w'igihugu yari yavuze ko ari kugira gisubire kuboneka neza. Kuri uwa mbere ku mastation twagendeye hiri imbere ya ambassade y'Ubufaransa yirahahoze urwego rutanga imusha zo gutembera hanze PAF, station Che katikati, station Kobire Mutangaside, station Kobire irahahoze isoko nkuru hose nta essence yabarizwa hamwe muri ho haboneka mazutu gusa. Essence ikaba yari kuri station iri haruguru ya Hotel Novotel aho naho imirongo ikaba yashika kwibarabara rya Avenue de la Mission. Eric Niyonzima mu ntara ya Rumongeho ibiciro byo kwiyunguruza byaraduze ibice birenga 50% kubera iryo bura ry'igitoro. Abanyagihugu bakabona ko ivyo mukuru w'igihugu yabemereye bisa nuko byabaye uruhendo. Idoni na Dani Claire iratwumva. Haretse indwi irenga ubukene bw'igitoro na cyane cyane icyo mu bwoko bwa essence bwibonekeza mu ntara ya Rumonge aho kibonetse kimara umwanya urumera. Zimwe mu nkurikizi mbi zimaze kwibonekeza ni iduzwa ry'igiciro cyo kwiyunguruza aho muri kino gihe gihabwa kwikuba kabiri nk'uko uyu munyagihugu wo mu Rumonge avyigana. Igitoro cyo mu bwoko bwa essence nico kibuze cyane. Igiciro cyo kwiyunguruza cyaratutse. Aho yagira 2,500 nashobora kuhagira 3,500 cyane bine. Kubera iryo kena ry'igitoro igiciro caco caraduze cyane no ku masoko y'amagendo aho icupa rya litiro n'igice rigeze ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 17 na 20. Kuva mu nzu hejuru igitoro kitaboneka neza. Isigaye cy'amagendo igipacupacu kijya gikinju cyagurwa hagati y'ibihumbi 17 na 20. Kubw'abanyagihugu bo mu Rumonge ivyo umukuru w'igihugu yabemereye ko igitoro kitazosubira kubura vyabaye uruhendo. Bagasaba nyabona leta ko yotorera inyishu ikibazo c'ibura ry'igitoro kugira ntirize kubahuhura na rijya bugarijwe n'inzara. Usanzwe ivy'igitoro kimubona neza naho perezida yari yaduhumurije ariko ndabona yuko umenga yabaye ibintu vy'umwanya muto cane kuko niyo kibonetse ntikimara umwanya ntibigikunda yuko igitoro coboneka ngo kimare umwanya muremure kuko tubibonera ku mashyirahamwe amwe atagikora asa n'ayugaye tukabona vyayo nibaza ko ibintu vy'igitoro bikirimo ingorane. Icyo twosaba ni uko leta yoraba igakemura iki kibazo abantu ntibate kabiri bongera kwicwa n'inzara bongere bicwa n'ibintu byo kubura igitoro. Dani Claire iratwumva arakenuye. Tubandaniriza n'amakuru mu bijanye n'agati y'akazina muntu aho hari umunywanyi w'umugambwe CNL amaze hafi ndwa apfungiwe mu gasho y'igipolisi muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi. Intandaro y'ifatwa ryiwe ngo ni indwano yahuje abanywanyi b'imigambwe CNL na CNDD FDD mu kabari ku munsi wa gatatu aho banakomerekanije. Emile Nibasumba. Inyuma y'ingwano yakomerekeyemo abantu babiri muri kamwe mu tubare two ku mugwa mukuru wa komine Nyamurenza mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu
umunywanyi wa CNL Bimenyimana Gerard niwe yaciye afungwa kuko yakubise ikidaji mu mutwe imbonerakure yitwa Edi Claude. Uwo munyagihugu w'Inyamurenza avuga ko Bimenyimana Gerard yariko aratabara mwene wabo nta kiruta imana batazira kaboko yariko akubitwa n'imbonerakure Edi Claude iri kumwe n'uzirongoye yitwa Dismas. Izo mbonerakure ntizashimye yuko abo bafatira agacupa aho izo mbonerakure zari ziri itangura kubategeka gusohoka, nabo barihagarara ko baravuga bati twe ntidusohoka, baba basimbiye ko bakubita uwo ntakiruta imana batazira akaboko bamuhonyanga mu gatuntu. Hanyuma rero Bimenyimana nawe mu gutabara mwene wabo niko kuraha icupa akubita umwe muri izo mbonerakure yitwa Edi Claude, amukubita mu mutwe kugira ngo areke guhonyanga mwene wabo mu gatuntu. Musitanteri wa komine Nyamurenza aremeza ko abo banywanyi b'imigambwe CNDD FDD na CNL bagwaniye mu kabare. Nizigiyimana Cesari avuga kandi ko igipolisi arico cagiye kuvuza abakomeretse. Nizigiyimana Cesari arongoye komine Nyamurenza iri mu ntara ya Ngozi yatubwiye kandi ko ategekanya kumviriza abarongoye ugwaruka rw'iyo migambwe ibiri muri iyo komine kuri uwa kabiri, kuko ngo hari bimwe mu byabaye atararonka ko umuco ukwiye. Bamwe mu banyagihugu b'Inyamurenza bobo basaba ko amategeko yokurikizwa cyo kimwe, haba ku mbonerakure za CNDD FDD canke ku nyankamugayo za CNL. Emile Nibasumba abandi badasiba gukorerwa amabi n'abakenyezi. Abarundikazi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bw'igihugu ca Kongo y'intwaro rusangi bamenyesha ko amabi bakorerwa ari menshi cane. Uretse abahohoterwa n'abagabo babo, hari n'abafatwa ku nguvu n'imigwi y'abagwanyi b'abamayimayi iyo bagiye mu misozi kwimbura ivyo barimye bagafinzikarizwa ubuzima, mbere n'ivyo bimbuye bakabinyagwa. Kurikira umwe muri izo mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda yaganiriye na RPA. Iyi nkambi ya Rusenda irimo abarefugee b'abarundi, niyo nkambi ya mbere abagore bahohoterwa ku rugero rurengeje. Ndavuga ihohoterwa rigirirwa abagore mu bice bitatu. Ubwa mbere abagore barahohoterwa n'abagabo babo bijanye no kubaka ubutunzi bw'urugo, bakakubitwa bakabuzira, na cyane mu gihe pamu ijanye imfashanyo, kubera itanye imfashanyo y'amafaranga abagabo baca bayabaka cyangwa aribo bayapokeye bagaca bayatwara kuyarira mu yindi miryango. Ugahora umugabo agiye gusumira umugore atari gwiwe n'umwana atari gwiwe. Iryo ni ihohoterwa rya mbere. Ihohoterwa rigira kabiri ni ihohoterwa bagirirwa iyo bagiye mu ndimo, bagakubitwa bakanyagwa n'ivyabo, bafatwa ku nguvu n'abamayimayi bakabambura ivyo barimye, imirima y'ibiharage n'imyumbati benshi barataye, nodondagura ibitigiri nkacoka iyo mirima barataye ntibashe no kuza kuraba, nuko abandi bagakoresha ibikorwa ku nguvu cyo kuza kubaka amazu yabo. Kuvuga rero ihohoterwa rirahari kandi nirihabe. Ubu inkambi yabaye nk'akaguriro kabo, ntacyo batinya, barayerera mu nkambi, kuvuga uhura izina mukenyezi aya magendana intuntu ibihe byose. Uretse abahohoterwa niyo migwi yitwaje ibigwanisho ngo hari n'abahohoterwa n'abaforoma iyo bagiye kwivuza. Abo barundi bavuga ko hari igitigiri kitari gito c'abamaze guhitanwa n'imbanyi bagiye kwibaruka bitumwe nuko batitagaho n'abaganga. N'ubu nyene dukurikire umwe mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda. Dufite ibitigiri byinshi by'abagore bahohoterwa banditswe mu bitaro by'ingururizo hopital de reference cyano hitwa Inundu, igitabo bandikamwo abahohotewe ngaha mu nkambi ya Rusenda. Ibitigiri byinshi cyane abo dushobora kwibuka hato na hato. Hano turazi umupfasoni muri village Tenzi tutavuga izina yagiye kwibaruka umwana agira kabiri, yakurikiranye neza ibipimo, vaccine yayikurikiranye neza, mugabo agenda kwibaruka ku poste de santé baramurefera mpaka kuri hopital de reference Nundu. Mugabo asitseyo umudokiteri yamukurikiranye yaramubwiye ko ashobora kwibaruka neza, bwamuhimaza kumubwira ati nugume ngaha ndasize umuzamu ngarakura. Uwo muganga yase kumwakira, umuganga w'umupfasoni yarahari yase kumwakira, aramuhohotera kabisa, aranga kumwakira abibona, atamwa kuvuga mu kirimi cy'igifaransa umuvyeyi yarakizi. Hanyuma byahize umudamu umwana amupfiriyemwo, aho bamukuyemwo umwana yapfuye, umwana w'umuhungu yarakwiza amezi 9 yo kuvuka. Tena fata kumukuramwo ariko bamwopeye, ariko bamubazi. Uwo n'umubabaro cyane. Urundi mudamu ni village ya mbere naho byagenze uko nyene, bamwurira imoto ngo nugeneze kwibaruka, yacikaniye mu nzira. Uwo n'umuntu tuzi mu siti ya Rurinda, turaza abadamu babiri bapfuye
bigenze uko nyine kubera ukura abakizi beza rero ihohoterwa rirahari kandi rirateye ubwoba abantu bagenda baratunduye deja kugeza ubu hari abantu banse kuvuga ati twege nta nzoza kubyarira ngaha bemera kuza kwipara n'ifamiliyari ndahera hako basura kubyarira ngaha bivanye n'ihohoterwa bakorerwa. Namwe bakunzi ba RPA no kuri zintaye z'abarundi kazi bahungiye mu ikambi ya Rusenda dusozereye amakuru twabateguriye kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 28 munyonyo mwaka wa 2022 nakoze mwebwe mwese naduteza abiri bakoze na bagenzanje bafashe kuyatororokanya nibagiye abahinga b'ivyuma batunya no majwi abashikira atagatosi Joseph Muzaneza nayo ndabashikiriza nkaba ndabikiye abantu ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu Imana ibandanye n'indi Burundi n'abarundi naho utaha.